ubwa mbere turibuka abakuru b'ibihugu babiri bapfuye, no kuvuga Ntare wa gatanu itariki 29 z'ukwezi kwa kane, na President Haryamira Cipriano itariki 6 z'ukwezi kwa kane. Tukibuka rero kandi n'abarundi benshi baba Bahutu Abatutsi bapfuye iyo tariki canke amatariki yakurikiye, mugabo aho dusanga vy'ukuri inganda zaratikiye. Abahutu binaka bisha Abatutsi ntako vyumvikana ngo leta y'u Burundi icigenda mu Bahutu bose bazi gusoma no kwandika bafise ico birengeje ngo irigite, ntivyumvikana, nta siguro na nto bishobora kuronka. Ca gatatu ni baba seminari bibuta bishwe tariki 30 z'ukwezi kwa kane, bakicwa kubera ko banse kubatandukanyamwo ubwoko, igihe umugahari Sendede Frédéric wagwana ukaja aho mu seminari, hanyuma ukavuga uti Bahutu ijaho hano nabo baranka bagumana n'Abatutsi bapfira hamwe, ni kuvuga niba bamaratiri b'urukundo. Ivyo bigaca kandi bitwibutiye uwo mwanya nyene utwibutsa kandi ingene twatanguye imyerekano tariki 26 z'ukwezi kwa kane mwaka wa 2015 turiko turiyamiriza ihaga ry'ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza, katare kurigwa n'amategeko, atare kurigwa n'amasezerano ya Arusha. Hanyuma hakandurukiramwo imvururu, abantu barapfa, ugwaruka rurashira, bamwe barapfa abandi barapfungwa abandi barahunga. Ibyo byose ni bibazo twabonye. Rero cyo twaniguye n'uyu munsi tukinegura ningene usanga Abahutu mu ruhande rw'iwabo bavuga bati abantu bacu, Abatutsi mu ruhande rw'iwabo bati abantu bacu. Biba bisigura iki? Biba bisigura ko mu vy'ukuri tutarumva neza ko dusangiye igihugu kimwe, kandi ko tubwirizwa gukundana nk'abavuka gihugu kimwe, tugafashanya nk'abavuka gihugu kimwe, tuvuga ururimi rumwe, dufise imico imwe, dufise byose dusangiye. Mugabo ugasanga ubutegetsi buba buje nabwo bukakomera mu coze ivyo, ko bavuga buti ko jewe ncumbagira reka nze kurondera ya mwe bitabekiye mu Gifaransa mu vy'ubwoko bwanje, hanyuma ndabutoneshe buje mu gisirikare, buronka amahera, bwige, hanyuma butera imbere, abandi nabo bacika baja babandi. Urumva rero ivyo maze gufata mwene iyo nzira, uze wama umenya yuko uri mu rabiba ugwanko, kandi ubwo gwanko ruzovyara ubwicanyi, kandi ubwo bwicanyi buzovyara impunzi. Izo mpunzi nazo zizoguma zibaza igituma zidasubira mu gihugu cazo. Urumva rero ni za ngorane ziri muri kajya karere ka kibiyaga binini, aho usanga abantu benshi barangajwe n'intwaro mbi. Rero nkuko ari umuntu ejo bundi yabivuze, ntihica ubwoko, hica intwaro mbi. Nta Bahutu bisha Abatutsi, n'Abatutsi bisha Abahutu, ni intwaro mbi yatumye ivyo bintu bishika aho. Rero inyishu sahandi iri. Ubwa mbere twaranditse yuko hariho ya masezerano y'ubumwe bw'Abarundi yo mu 1991, hanyuma ninahaza tariki 5 z'ukwezi kwa kabiri hariho amasezerano ya Arusha yerekana neza ingene mu vy'ukuri inyishu y'u Burundi yoboneka. Nta kintu rero cari kibuze, vyose biri ngaho, kuko twari twavuze tuti ibi byose byabaye tuvyibukire hamwe, kandi twibuke ko Abarundi bapfuye, batubere intango yuko ingene tubandanya ibi twita ugusubiza hamwe. Hanyuma tukubaka ya monima, twavuga tuti iyi monima ni cibutso cuko twabuze Abarundi. Hanyuma ababuze abantu bemere tugire kimwe,
nkuko tuvuga tuti uyu no mushinge wo gusubiza abarundi hamwe. Hanyuma hakurikiraho bya bintu byuko abisha abandi abakoze ibyaha babisabira ikigongwe, hanyuma ari ibyaha bya bindi bitarekurirwa naho haba isentari bikurikirana, hanyuma turabe inyishu iyo yova. Mugabo urumva icyo dusaba cyo nuko ibyo byose bitazoshoboka, burya abarundi basubiye kuganira ngo bumvikane ingene bari bwubaka igihugu cabo, kuko CNDD-FDD yonyene byanse byayinaniye, kubera ko baca umugani mu Kirundi bati ukunda hagutse bwira hakakwagira